gake mwaramutse mwege mwese muko murakurikirana ibiganiro vya Kazoza FM mwege mudahengesheranya gukurikirana isamirizi yanyu ariyo Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Ikiganiro ni ababoss tuvyuki, ni ikiganiro mwaba mukurikirana imisi yose ya mbere gushika kuwa gatanu, imisi yose ya gatondo kuva isaha imwe yo mu gatondo gushika isaha 3. Ushobora kuba ari rya mbere, ushobora kuba ikiguye ko ari ubwa mbere. Ni ikiganiro ababoss tuvyuki, ni ikiganiro aho tuba turi kumwe n'abamenyereza bashobora kutwigisha ingene twogwiza umwimbu mu buzima bw'uwikorera ivyiwe canke mu buzima bw'umuboss. Ego imisi yose ya gatanu ariyo ya vendredi tuba turi kumwe n'umucoach nawe se wundi ni Gislin Hakizimana. Umeze neza? Saba. Umeze neza. Turashima. Ego ariko aradukurikirana mwamaze kumwumva ni Gislin, abakunzi biwe canke abakunzi b'inyigisho ziwe mugumane natwe aho tugira tuganire mu minota mike cane gose kugira ashobore kutubwira no munsi mbega za kutwigisha iki. Reka nshimire cyane ko bari mu buhinga bw'ivyuma mbere n'abari ko babikora kugira musanamu ashobore kubashikira. Ushobora kubugira uzimya radio uri kuraja ku kazi ati none gabashika igano ndakibandanya gute. Oya turi kuri live, urashobora kwandika Kazoza FM hamushobore kuturaba ikibiriraho kuri Facebook. Ikiganiro kisangako kigumako ntaho kija, wandika Kazoza FM mbere ukanabona ibiganiro byahaciye. Nkuko nabibabwiye ndikomwe na Gislin Hakizimana. Yamatwigisha ico twita ngo development personnel, kwa twasanze yuko uhejeje kugwiza umwimbu, uhejeje gushika kwihangiro canke nawe utarayishikako urakeneye kumenya ingene wigenza kugira ushobore gushika kuri uwo mwimbu. Urakeneye kumenya ingene witwara. Ivyo vyose nawe se wundi ni umucoach yama bitubwira. No musuku yatuvuge umwanya umuboss akenera kugira ashobore kugwiza umwimbu ku kazi kiwe. Umwanya nuvumengo umwanya isiko umwanya wawudefinisa gute kwanza? Karibu Gislin Hakizimana. Umwanya wawudefinisa gute? Umwanya ni kiguzi gishobora kugufata igihe runaka. Bisaba yuko ushobora gusubiramo ukubera ushobore gushika ku rwego canke gushika kuri wa mwimbu wari wifuza yuko usa ko wari ubishaka. Umwanya ufata yuko yoba ari kiguzi yo gufata mu gushobora gusubiramo ikintu kubera ushobore kujya bavuga mu Gifaransa maîtriser, kubera ushobore kumenya kugikora neza canke kumenya kugikora mu buryo ushemeye canke ubukenewe ku isoko uriko, bimwe bita professionnel. Kubikora mu buryo uri professionnel umva kubera uzobishike ko bisaba yuko ufata ko kanya ko gushobora kwimenyereza canke kwigigisha canke kwiha umwanya wo kubimenya. Yego niko ukanya rero ivyo navyo nyene biri mu bice bitatu. Umwanya bifata umuntu kubera ashobore kuba wa muntu ashikiriza ikintu ku isoko ari professionnel. Ku isoko bisaba yico kintu ku rwego ruri hejuru canke ku rwego nubwo gute uri international. Kubera umuntu ashobore gushika rero kuri wa muntu akora ikintu neza kwa kundi bahora bavuga ati umukate wo kwa kana gasico kimwe na wandi wo kwa kana gakubera wa kana kumva kanovera yuko ari kakandi naheruka kujya ndi mu Bufaransa canke ndi wa muntu abafise standard canke abafise niveau yo gukora ikintu kiri kuri niveau canke kiri ku rwego rushemeye. Ivyo navyo kubera bishike kurumva biba byaramufashe imyaka imisi. Ivyo rero nivyo twari dukeneye kuvuga ko kuri uyu munsi ivyo bice bitatu canke izo niveau zitatu zaguta umuntu ashobora gukora yivuye inyuma guhereza umwanya ku kazi kiwe canke uyo muhamagaro wiwe ukubera ashobore gushisa iyo concept canke ubwo rudandaza rwiwe canke ico kintu afise c'agaciro nkuko abandi bagikora ahandi mu bindi bihugu biteye imbere bimwe bita standard international. Ahonye tatugira akabaza ati none nagira ahubwo numwanya niko taratubwira umwanya ingene ungana muga hari abantu bavuga hari akantu uzamva ngo shanga uyu muntu yari haye umwanya ngo bwira ko iki ako kantu zenze ko gafite gasigura ngo yaragifatiye umwanya kijya kintu. Donc nibaza yuko ni ikintu kiba kisa neza, ni ikintu kiba kinonosoye. Hakaba hariho n'abandi bakubwira ati umwanya n'amafaranga, umwanya n'amahera, kora ibintu nyarutse. Yego. Bitaniye hehe? Alors bitaniye hehe uyo muntu avuga yuko
yoba yarabifatiye umwanya aba yariteguye baba bavuga yuko bigaragara mu mwimbu wiwe ukuntu umwimbu wiwe waje usarumva bisaba yuko uyo muntu ategeza kuba yariteguye mu mpisho bakundi muri iyi minsi dusigaye tubona umuntu ariko arubaka ikintu ciza kinini ashira amabata akakinyegeza kubera ntimubona ukuntu biriko biragenda biba ariko muzoshobora kukibona kibaye paf mvugo ati wo cyane byari ibi voilà n'umunsi wo kwinjira mwinjire mwese muriko murasama bijya navyo nyene birakenegwa mu rudandaza rw'umuntu yuko ashobora gutegura ico kidandaza ciwe canke iyo produit yiwe ashobore kwifatira kanya ivyo bice bitatu rero tugize vuba kube bashobore kubitahura vuba twinjiye dans le vif du sujet etape ya mbere ni amasaha 50 mu babigenzura basanze umwana wo muntu mu mutwe wiwe ukuntu afonctiona canke ukuntu biri umuntu afasha amasaha 50 ariko yiga ikintu aba ashoboye gushika kuri ca kintu bavuga ati maîtriser le vocabulaire kumenya amajambo akoreshwa canke avugwa muri ako kazi canke muri iyo domaine nambara bakora amasabuni bafite imvugo zabo n'amaterme bakoresha birakenegwa rero yuko umuntu afata akanya ko kwitegura ngo kubera ashobore kumenya neza n'igihe ariko arakurikirana inyigisho iyo bavuze ndarunda ya terme y'abandi bakora amasabuni reka tube turabireba kuri amasabuni amasodium n'ibindi byose umenya amaterme igihe bariko baravuga colorant umenye igihe bariko baravuga ushobore gukurikirana ku ntango biba bikenewe yuko wumviriza urondera inyigisho kubera nejo bundi muhuye n'umuntu akora ikintu agufitiye iminota 5 canke byandi bavuga muri ascenseur muhuye n'umuntu ngo minota 2 ngo ikibazo wo mubaza vuba yoba yarakoze nk'ivyo wewe wifuza canke ushaka gushika uwo mubaza ikibazo nyabaki kubera ushobora rero kuba capable gushobora kubaza ibibazo birashe bigusaba kuba wewe ubwawe wariteguye warondeye ivyigwa waranonose ivyo vyigwa ushitse ku masaha rero 50 uba watanguye kumenya vocabulaire uba watanguye kumenya imvugo zo muri ako kazi canke z'abakora ako kazi ku buryo iyo ugiye no kwisoko kurondera ikintu yamvuga ubu wifise biroroshe ntuvuga ngo shaka ngo gisa gutya anye ngo kiri rouge apana chaki oya apana kubera twaje ubuzi jambo biba byoroshe yuko uja kurondera chaki mu kwisoko neza iyo bita matière première ariko warashoboye gufata kanya ko kwitegura kumwe wari wavuze mu kwiga mu kurondera ubuhinga bw'ingene bivugwa aho biva kuntu vyitirirwa ivyo biragufasha ugiye kurondera abagufasha ukuntu ushobora kwirondera mu buryo bwiyoroheje kandi bishobora kugufasha na wewe gushika ku zindi ntumbero za vuba tije shaka kubikora uku ariko amaze kumenya amaterme iyo ni niveau ya mbere ya masaha 50 twongereza ko naho nye duce kuri niveau ya kabiri amasaha 500 amasaha 500 naho umuntu yafasha kanya ko kwiga ko kubisubiramo ko kuja muri iyo domaine ko gukorana n'abandi bari muri iyo domaine canke muri ako kazi ubu wamaze kumenya rero guhoha pana gusa kumenya amajambo avugwamo ariko gushobora kumenya naho nyene kubyigisha abandi donc transmettre gushobora nawe kubyigisha uribuka ya ntambwe twavuze yuko uri mu boss utegerezwa kuba ushitse ku rwego runaka aho nawewe utanga ubuzi rero babantu mukorana canke babakozi bawe utegerezwa nabo nyene kuronka amajambo ninge nubigisha ingene bakora ivyo bintu ko utabigishije bizosaba yuko wamaho aho hantu kandi uhagumye urumva biragoye kanyoni kataguruse ngo nikamenye iyo bweze okay bravo twaguye ku muganazi uwo ni sawa donc akanyoni kataguruse nikamenye iyo bweze rero n'uyo mu boss nawe nyene birakenegwa yuko ashobora kuba ari libre kubera ashobore nawe nyene kugenda hirya nino kurondera ubuhinga bushasha ariko ku ntango ategerezwa kuva muri ako kazi kiwe yigishije abandi sabedi abo bakoresha aho naho bimusaba yuko aba yakwije n'imiburi nawe nyene
amasaha 500 aho naho muraza kumbwira toya hareka gine ibyo bintu by'amasaha 500 uri kuravuga ni gute hanyuma mukanya nagira nanci ndakubaza igene uyapanga ushaka amasaha 500 urumva ntibigoye kubera ku munsi umuntu bafata yuko akora amasaha 8 wumva washize rero wagiye mu kazi wowe ukunda ariyo domaine yawe ari nikubyukiramo gukora amasaha 8 urumva nawe ushase ugira amasaha 8 gusa normalement mu entrepreneur yo agitangura shushe agira amasaha 10 yego 10 uduka ufashe rero ayo masaha 10 ugafata rero ukagira 500 divisé par 100 uraronka na meza bi voilà ntibigoye ni wa muntu nivyo bintu avyukiramo uyo mu boss rero ndiko ndamubwira uko uyo ariko aratwumviriza mukumukebura yuko nejo bundi ukazokenera gutangura gukora ibindi bintu umenye yuko umwanya wo kwitegura uko ubwonko bw'umuntu bukozwe nuko onye yuko witegura wewe d'abord mu mutwe wawe hama mu bikurikirane muri organisation yo gushobora kumenya gutransmettre hariho rero bamwe mu baboss batazi nabo nyene kuganiriza abakozi babo canke kumenya gutanga novuga gute ama indicatif y'ibintu canke kubafasha gufata ama initiative kubahereza iyo faveur yuko badahari bishobora gukogwa aho rero niho twari ko turajayo kuri ya 500 rero utera imbere kandi ukandi ka zero tuca twongereza ko bica yuba 5,000 amasaha 5,000 bon we watanguye kuruha atari wari kurabikora amasaha 5,000 oya c'est parce que je suis en train d'apprendre ibintu ntarindi yuko hariho umwanya dukenera wo kugira dushobore kugwiza umwimbu ego turaza kugaruka ko nawe tugenzure turaba amasaha wamaze kumara mu biki mugaya nane badakubaza ati ni minimum ni maximum kuko rero bava kugira je amasaha narayarengeje harengeje urumva naho nyene ni sawa normalement c'est le minimum on va yo minimum quand même isaba yuko uba ugeza aho hantu ushobora kurenzako ariko munsi yashikane ego yashikane kubera uyashikanye mu mutwe wawe ibintu bica bifatagwa ya mfundo yari kenewe kubera ushobore kuja ku rundi rwego 5,000 naho amasaha 5,000 naho bigufasha gushobora gushika ku rwego nyabaki bigufasha gushobora gushika ku rwego rwa ushobora gukaya un concept exemple urashobora kuba ntizikaramu yawe urashobora kuba ukora mu makaramu wamaze kumara amasaha 5,000 ni kuvuga yuko wewe uza wamaze gukora ikaramu navuga gute wize le marché ihari ça veut dire tu crées un concept qui est adapté au concept inshobora kuba yavuye Tanzania ida corresponda ku mabesoin yacu mu Burundi ariko wamaze kumara amasaha 5,000 urashobora wewe kugira kantu gasa naho hantu uri gashobora gufasha abo bantu muri kumwe muri ico gihugu rero iryo jambo concept mu Kirundi turirondera ni gushobora gukora un concept gifatika gukorera kuronderera inyishu cyangwa gutanga inyishu y'ikintu kuntu gikorwa cyangwa cokogwa mu mwanya uvuga gute mu mwanya ibiza biva hanze bidafasha ba bantu muri ico gihugu nambara ayo makaramu ugasanga amakaramu ava mu Bufaransa na matiro rouge ugasanga twebwe natwe leta yarabujije amatiro rouge umva umuntu ari ngaha anye bica bimusaba yuko ashobora gukora ikintu gifasha abantu bari kuri iyo territoire batarinda bagira commande hanze ngo bikunde kubera bara donc n'umuntu ashobora kuba yakwija ayo masaha bishobora gufasha yuko abo umuntu akora ikintu kubera azi isoko aza abakiriya biwe aza ama besoin yamaze kwanticipa yamaze kumara igihe kinini imyaka myinshi muri ako kazi yamaze gukora ibintu agahura n'ibibazo agashobora kubisimba canke kubikontourna none umuntu ari capable gushobora non seulement kuvuga ibijyanye n'ako kazi ari capable gushobora kwigisha abandi ariko ikirenze ko nuko ari capable gushobora gukrea canke kurema ikintu gifasha abantu bari muri ako karere aravye canke yize kwingene abo bantu bagiye barakoresha ivya mbere abari biva hanze canke ivyari bihari ko bagashobora kubona besoin yabo iri réel canke iri adapté ku gihe bageze ko canke kukinjana bariko aho hantu ari
naho nagerageje kubisimbisha vuba vuba kubera tushe tuganira rero nyakuganira okay dusubiremo gatoya umwanya wo mu boss umwanya wo kugira ushobore kumenya ko hageze gukora tubishize hamwe n'amasaha 5,550 bof niko ufata y'amasaha 5 ukacongeza ko amasaha 450 kubera ba 500 umva ni continuité iyo continuité nayo urumva ni byiza yuko umuntu ashobora kwimenya kubera birakenerwa yuko umuntu amenya formule kubera ashobore gutransmettre nawe nyene ariko umwana wiwe canke kubazoza kumusubirira ashobore kubabwira atoke birakenewe rero yuko mutangura gutya kubera mushobore gushika bizobafasha uko natwe rero mu gufasha abo ba boss batwumviriza dukenera kubahereza amauti canke ibikoresho bashobora gukora mu gushora nabo nyene guhereza abo bazobasubirira ari abana babo canke abaza gukorana nabo bashobore kumenya kubabwira ati aha je nasanze uko nakoze nabihaye umwanya gutya anye na gutya canka kene kuja mu kandi mu indi domaine canke mu kandi kazi ashobore kumenya ati ushaka kuva muri ibi nshaka kuja muri ibi bizonsaba umwanya ungana nuku reka ndabyitegurire ego numwanya ukenewe numwanya uri très important novuga yuko abantu bo birengagiza numwanya abantu baba bavuga ati bwa bundi je sinarinze umwanya nkeneye kugira nshobore kumenya ikintu ubunye uri karatwumviriza ashobora kuba yamaze kuvyumva numwanya uri novuga gute hari ibintu bikenewe hari ibintu ngira akamaro ariko hariyo eske ni bose babikurikiza iyo utabikurikije hari consequences zihaba iyo utabikurikije birakenewe kubikurikiza kubera iyo umuntu ariko aja akiri kuri ayo masaha make yifuza gukora ikintu ariko ntazi bivugwa muri ako kazi ntazi ingene bivugwa reka dufate umuntu ashaka gukora ya masabuni hari isoko aja kugura ko ibintu bikoresha iyo umuntu atazi bivugwa canke ukuntu bivugwa muri iyo novuga muri ako kazi ikibazo agira nuko ashushanya ibintu avyitiranya kubera ntazi amazina yavyo umva iyo utazi amazina y'ibintu utazi ingene bivugwa muri ako karere canke muri ako kazi birakugora wewe gushobora novuga gute kugira umuvuduko mu kwiyumvira kugira umuvuduko mu byo wokoze hari ibyo wokoranye n'abandi birakunanira kuvuga ubwo umuvuga ati je mu mpaka ya muzobona nzobikora nzobazanira hari ahantu narinda kigejeje nye habuzemo duke ariko utwo duke urumva biragoye canke ugiye ku isoko kurondera igikoresho hari igihe utangura kuvuga uti jewe narayikoze ariko irafise ukuntu nyene habuzemo ikintu ntazi ariko iyo ubuzi warize waragiye kucigira ico kintu kugihereza amasaha yo kucigira womenya yuko byo gufata uyo mwanya nibyo kubyiga ariko uwo mwanya wo kubyiga wo gufasha umuvuduko mu gushobora kumenya kuganira canke kuyaga canke kugira ama recherche uno munsi turafise intelligence artificielle urashobora kubaza ikintu cyose ariko bisaba yuko uba ufise amaterme canke ufise amajambo rero uyo muntu umuvuduko we uramugora mu gihe atashoboye kukwiza ayo masaha 50 kubera ariko ariga ico kintu iyo domaine yiwe ko biramugora ntamenya gusaba impanuro kubera izo mpanuro abari mu bintu bishushanya mu mutwe ariko ataronkera amajambo akwiriye aguma avuga ati urabona nyene ikintu nyene ikintu kinini ikintu ca bien urumva ikintu kinini ikintu ca bien ikintu nyene kirenze umva biramugora kuvuga ikintu runaka citirirwa gutya canke cakozwe na kanaka nivyo narisha kuvuga yuko kuri yo ntambwe yambe byo mufasha mu gushobora kumenya kuganira ari abamuhereza ibikoresho canke abamuhereza ivyumviro bamuterera ivyumviro bamutanze canke nawe nyene ubwiwe mu gushobora kurondera abo ba finance ico gikorwa ciwe biramusaba yuko aho umuntu aganira afise iyo self confidence afise abifitiye amajambo n'ubundi nivyo nangira mvuge ati harageze kuja kubisabira novuga financement bakaca bakubwira ati gisigure mu munota umwe
donc kuronka des arguments ushobora kuvuga mu munota umwe nuko wewe ushobora kuba warihaye umwanya wo kuvuga ati anye no gisigura neza ntadidinganya bisaba kuba waravyize umwanya munini bisaba yuko ba warafasha ako kanya nako nyene urumva ni kamwe wewe ubwawe warondeye bya bitabo warondeye ya ma video kurumviriza uraraba bikagufasha na wowe ushobora gusubiramo bya bindi nyene yego twavuze yuko ayo masaha ni minimum umuntu akenera kugira ashobore gushika mu bitwa ngo abagwiza mwimbo mbega nawe ashobora kuvuga ati sawa maximum nayo ntorenza nayo kore abantu baguma biga hari abantu bakunda theorie hageze pratique ego aho onye naho urumva uko umuntu yiga ikintu kwa kundi twavyize ubuherutse yuko umwimbo w'umuntu canke amaresultat y'umuntu ava ku action ava ku byo bayakoze umva utakoze ikintu nta resultat woronka ukeneye kuzokora amasabune ariko kubera ushobore kuraba wewe ukeneye gukora canke ukuntu woyikora canke bisaba yuko ugerageza kugira ka model iyo bagize ka model nawe ukagakora nabi ni hure utangura kwibaza no kubikina kagize nabi ibikorwa byanje canke action yanje yapfiriye he urumva wa muntu ari umu perfectionniste cane byitwa yuko waguma yiga arengeje ayo masaha 50 urumva ibikurikira n'ibyo biniye biguma bigwa mu mazi kwa kundi bavuga kwa magi urengeje ngo magi atatu ngo naco bimaze wenda bahamuga seori bazo ati none nawo jya atanu ntaca maze bref hariyo quantité ikenewe kubera ishobore kugufasha wewe ubwawe gushobora kugira essai cyangwa ushobora kugira base ya réflexion base ya réflexion ni rero twariko turavuga ya masaha 50 iyo base rero ya réflexion uyirengeje ubwiwe abariko arafata kanya ko kwiyumvira ariko adasuzuma ivyo yiyumviriye yuko byari byo kubera umenya neza yuko cakindi bari kuriyumvira carico mu gihe ugize akayeho canke ugize essai bita ngo essai erreur niho ucuraba ukavuga uti harico ntatahuyemo kubera iki nagize iyi sabuni gutya anye yujya anyiri liquide ariko je gwanje kimeze nk'ubuyi ni kubera iki none kibazo kiri he usubira kandi kuraba ubuhoka ka video canke cha gitabo wasoma ubiraba ukundi uronderamo ikintu utatahuye cankwe akajambo nivyo rero mu majambo makina ariko ndavuga yuko hariho minimum no muri yo maximum igenda itanda kuri 500 ariko ku muntu agenda we agira pratique kuko ushobora kwiga ikintu juste kubera cige nyene aje ugihariza kwiriga amurumva uyu onye nawe ari peut-être nkaba bandi 93% y'abantu bibaza yuko bazi ikintu kumbe ntibakizi kubera barumvise ukivuga ariko ntaco bazi ko mubajije information ifise oya mubajije ama source je sais pas nama donne bijanye navyo urabiye aho tugeze twebwe canka aho mugeze n'uyo muntu arakubwira ati ntumbaze bebe je nakubwiye yuko bibaho ivyo bintu setu ndeka we nakubwiye ko bebe nari nakubwiye ko je nabikoze aho Rwanda ndarumva cyo ibibazo nyine muca mushwana voilà ni ivyo navyo tuzobivuga le genre d'individu babaho gutyo onye hari abadashaka kwiyumvira qui préfère mourir plutôt que de réfléchir ikindi gisata naco ikindi gice plutôt c'abandi nabo bibaza yuko bazi kubera bumva abantu bavuga hamakaba nabandi nabo nyene barondera formation bakayumviza bagakrea ama plan ariko badapasa à l'action nabandi barondera ama plan bagashobora gupasa à l'action umva mwene uyo muntu nawe aguma yiga ico kintu ariko adapasa à l'action quand même harimo ku kantu kabuzemo turabizi sinzi ko ari mu Burundi gusa canke ari nko kwisi yose aho hari amashure basimbisha abana ugasanga umwana avuye mi 7e ibintu vyema est-ce que nibi inye hari abantu tugirana ama formation mais qui apprend vite bamenya ningoga batahura ni urumva batahura ningoga hamwe umwigisha ari imbere inyishuba wayibonye canke akigira uwo buba hakaba ariyo nabandi tumwe turi pardon madame pardon monsieur est-ce que si uri kuravuga yuko c'est minimum nta bantu bo bavuga ati je au lieu de 50 muri 30 manamenye ibikenewe byose muri 50 bobo est-ce que c'est ni byiza ni bibi alors nivyo yuko abantu biga mu buryo butandukanye
uko kwiga ariko ndavuga si gusuzuma gusa byose mu bitabo canke umuntu abe yicaye gusa mu ishuri ariko kwiga kw'abantu kuratandukanye hari uwiga ari ruhande y'uriko arabikora hakaba uwundi yiga wewe yumva umuntu ariko aravuga canke uwundi nawe mu kwiga kwiwe ashaka yuko umuhereza bikora numva numuduwita numva uwo rero wabakeneye ayo masaha make ni wa wundi wewe yiga ariko arakora ashaka ata hasi akaba nibi byapfiriye hehe donc yafise ukuntu abigira uko vuba ariko la meilleure façon d'apprendre bavuga yuko ari kwiga uri kurakora kubera umuntu yibuka ico yakoze bavuga 70% ibice 70 kwijana by'ivyo umuntu aba yakoze nivyo yibuka hama hariho naho nyene ibindi bice 10 igihe uba wasomye ikintu ugasigarana ibice 10 canke ibice 20 iyo wumvise ibyo wibuka ariko byiza byoba gukora kubera umuntu yibuka canke ubwonko bw'umuntu bwibuka ibice 70 quelque mu gihe aba yakoze kera ba Socrate n'abandi ba chercheurs de l'époque bavuga yuko ukuntu biga bobo byari mu bice bitatu amashuri y'igihe cabo nuko igice ca mbere yari kwiga si je me trompe pas l'avant-midi yari gushobora kubwirwa la théorie kubwirwa la théorie ni igiti uraje kirondera kiba kiri mu ishamba hari ubwoko 5-8 kubera tugiye kuzungura ishamba ryose ngo ndakwereke ibyo biti byose ibi nibi ciza ni iki gikora uko ubunye avamidi byari ivyo après midi naho yari gukora yacaja muri atelier voilà yacaja muri atelier agakora namba ari gushira umusumari namba ari kuhabota donc umwigisha we yacamuhereza ariko iyo bariko rapratika kandi agiye ku ishuri yomenya ukuntu aganiriza madame ou monsieur akamubaza ati amubwira ibintu clair ati je nagerageje ariko hari biharuro kame musanga bidahuza bivanye n'agaproduit umva ijojo iki méthode nokoresha ni ya eske ni ya indi nyene ya grand journal ni umugisha kacamura akavuga ati bon aho yindi bazo kubera iki fisi boutique nkuri alors hariyo méthode yindi rero ni kubera idaho rikoreshwa bagasanga wamenya kana abandi batamenya kubera ko yakagaragaje voilà ariko ya masaha 50 ariko ndavuga ni gihe umuntu ariko araraba agerageza uraba ugerageza ni nkuko ushaka kwiga journalisme ugakunda podcast n'ibindi urumviriza ukaziraba ukazumviriza bon hari ahantu ugerana ugatangwa kuzura subiramo buke uri wenyene usama ugafata ukavuga uti ndare ko vuga ibiki ukacugira ariko plus tu apprends plus tu as envie de pratiquer normalement bon bakwishuri rero aho bipfira nuko bakubwira ati intero ni kwishuri bayiguha si uyiha mu buzima doni fo kurindira yuko baguha ya test mu myuga normalement test ni pratique bashira ikiduga ngaho canke itara yewe canke uyo musumari kubera ko hejeje imisumari none wowe igondamisha ntuzi kugutera neza umva ugitangura bababonye ikosa aho rifiriye me muri théorie urashobora gutrisha gatoya gutrisha ça veut dire ko produire ibintu waravye gucya agaca handika aho zo umenya ngo verifie yuko voilà donc vyobaye vyiza yuko n'abavyeyi canke utwagiye muri education obyumva boss yuko abavyeyi nabo nibo bazaba boss les futurs boss donc abo ba boss papa maman ushobora abana banyu kubahereza ibikorwa kubera ivyo bariko bariga bashobore kubifatanya n'ubwo bumenyi buri kuri no kuvuga gute kuri defi y'akazi kuri kazi bamuhereza bariko baramwigisha ingene babikora ariko arakeneye wewe gushobora kumenya kuduza no kumanura kubera ubwenge niho buri ntiburi mu gusubiza ikintu kujyanye ariko ni kumenya kudoza bakundi bakwigisha imodoka hamawo kamenya namba uzotaha mu Kinindo canke Bubanza ntibakwigisha ibarabara rya Bubanza kumva rero ngo tugiye kwigira ibarabara rya Bubanza umbe hajya wozotaha he ntibakubaza utaha bakwigisha gutwara imodoka volant vitesse kwaserera hama hasigaye nahawe ugenda urakegura no kwishuri baraduha madone ariko ubwenge normalement canke expertise ni kumenya wewe gutanga ivyo
abo hanze bakurindiriye ko canke aho uri kuraja agusaba gushika barambuye majambo make y'amasaha arabagora mu mutwe kumure kubibona ingene mwo bipanga ariko mugerageje kuraba ivyo mwashoboye gushikako ni gutyo mwabikoze yari kuzumo gutyo kandi nibaza yuko binagufasha kumenya yuko ico uri kurakora donc hari amayeho umenya utaranakora voilà les erreurs wazimenyeye mu vyigwa ego wazimenyeye mu vyigwa kandi naho nyene umwigisha atakuvuye imbere ngo kwe uzomugaruke kumurondera umuriha amahera kubera ari gihe uziheza ishuri hama wa mwigisha ukaza kumurondera akaba umu consultant ugasanga usigaye uri hayandi mahera kandi wari umufitiye kwa masaha 40-45 donc autant pratiquer pour poser des bonnes questions mu mwanya wo batandukanye rero yuko ayo masaha twatanguye tuvuga sayo kwicara ngo wige nayo gucishamwo muri 50 twakuramwo at least nk'abiti ukagerageza ivyo uri kuriga imbere kubikora professionnellement kubisanzwe kwiga nyakwiga ni kwera ubunye kwiga bavyise nyene ibintu byo kwicara bavyise gutonda wala kwiga twavyise gutonda ni kwambara uniforme ukicara wala hari ivyinjiye bitinjiye birabisha kazimana tonze ego watonze ariko kwiga c'est pas ça kwera mu gifaransa bavuga ngo étudier bavuze ngo cette personne a fait une étude sur quelque chose uravyumva yuko uyo muntu yarasuzumye yaragenzuye ico kintu urumva rero kwiga ikintu ni kukiraba ugasubira kandi ugasubira ukagira ukurumva ni kuciga rero igihe umuntu avuze ati jewe nizi biharuro uvugo toyaze warafyize umva witeze peut-être ikintu ca grave ariko muri iki kinjana cacu dufata yuko kwiga ari gutonda nico gituma bigoye yuko umuntu amwitega ko byinshi ko bazi yuko avuze yuko yatonze gusa naho bundi nta concept afise kubera ajya amasaha tumara ku ishuri normalement on est censé avoir créé un concept justement mais malheureusement dukubitigwa kutonda amani bya bindi ngo homete menote umviriza amubisubize kujya anya apana uko wewe woba wabibonye muri quartier wanyu uko woba wabibonye ku isoko umwe wese selon appel yiwe ko murashobora kuba muri ko muriga mwese ibyo bintu bimwe communication par exemple ugasanga ariho bamwe bazogira ama présentation gutya anya animation d'émission abandi nabo bo bazoba bari muri marketing donc umwe wese igiye ariko ariga yararisanse kuba afise ama devoir ajanye na concept azoheza ishuri ngaho onye asohokanye iki muri ka kazi kiwe donc mwese muzosohoka mugira uko ubonye kubisanzwe ariko ako kanya kobaye kwishuri canke mu kazi aho umuntu bamubwira ati zana ikintu gifadika ikintu citwa umwimbu umuntu mutegurira ca kinda zojamo ni umwimbu zana umwimbu usamanota gusa ariko ni ikintu gifatika un concept twatanga ikiganiro umbwira yuko nanje ndushe numvise aya masaha ariko reka duheze ndababwira yuko ago numvise umengo biraryoshe yuko uja gukora akazi ndayifate ukarorero hari abantu twize aho baducapira ordinateur kuri table bakatwereka kera cyane ishuri ribuza mu ordinateur no en fait waba utari kwiga informatique hariho kuntu mwategereza kwiga imashini ziri principal bakakubwira uzobona QWERTY uzobona bakayicapa kuri table ugasanga ushikiriye imashini utigeze uyifite ndana rimwe ushikiriye kakazi utigeze ufite imashini uyizi kuri table nakajyo rero kuri ikijigwa jenshi ngira ico ngumanye biraryoshe kuri ikintu unakigerageza mu buryo bwa pratique kiva kwishuri apana uhejeje ishuri muri uwo mwanya nyene nkiri ku ntebe y'ishuri haba muri secondaire haba muri primaire haba muri coaching ahantu uri ukazuragerageza ivyo bintu wize komsa ayo masaha azohera ayo masaha 5,000 canke azohera ugenda kugikora neza ufise umwimbu uzoyikora tayere apana amanota canke diplome kubera iyo barayikubwira ati twese turatana ama grand fruit bacha bagusaba ka kantu experience ego eski ya moyen yuko umuntu ashobora kwiga ariko ara experimenta kubera ashobora gusohokana agapapuro aka experience nico kibazo umuntu yarakwiye kwibaza rero mwe ba boss mufise abana banyu mugerageze nabo nyene kubategura kuba ba boss mu gushobora kubahereza ama challenge ajanye n'ivyo bintu bariko bariga canke bariko barigishwa bashobore gukaya ikintu
gisabwa ku isoko bafatishije ubwo bwenge bariko barabahereza cyangwa ubwo bumenyi ni cagiye umwana avuye ku ishuri yiza amasaha 7 nivyo ariko muhereza amasaha 2 aya masaha 2 nayo nyene basi ahantu muronderera ahantu basaja kubera turakunda kuvuga ngo révision mais la meilleure façon de réviser ni pratique ni erreur umuntu ni acavuga ati rega nariko ndibwira yuko nzobimenya kumbe hari ikintu nakoze nabi donc wa muntu rero yihenze ariko soraja mu manota mais ushobora kurungika umuntu mu manota réviser ivyo atigeza pratique nivyo ndacija kuboroka gusa kubera amanota aboneka hamaca vidura ibiri mu mutwe apasa autre chose donc aba boss mufasha abantu justement mwege nta karyo nta machance mwaronse yo gukorera ku bamaze kubiyeka chance baronse je oya hari abantu bashobora kuba bataronse nk'inyigisho umuntu akarumviriza radio ashobora kuba ivyo atayide yarabifise comme moi c'est possible atayide yarabifise ko yuko hari amasaha dusabwa yo kwiga ikintu turibwira yuko mwisaha imwe nzoba ndakize mwisaha imwe je kijya gitabo ninagiheza none uzombaza des questions ndakwishuri benshi twari turiko turavyibwira donc kuva aho tumenye yuko hari amasaha yo gutegura ikintu ca numva umengo babantu nabo bahora bavuga ngo bako barasigwa n'isi genre babantu bariko baravuga ati je sinshobora kumana un mois projet isi rikiransiga ko ca wibaza ngo ibintu birakurenze biragusize mais non wumvise ko hari amasaha ukeneye kugira ni wagitangura sobe waciteguriye kunango wari wavuze ngo ariho abantu bamwe ubona bakoze ikintu kubabaza kumva abandi barakubwiye ngo ugera citeguriye yashonge gifatiye umwanya umva kugifatira umwanya rero nayo masaha twariko turavuga c'est pas tellement kurungika abantu kwiga ariko kuja gufatira umwanya ibintu bashaka gushika kubera abantu bafise indoto zinini umwe wese abafise indoto nini naba ari boutique agira atanguze wabona ko ari indoto nini umva ni gufatira umwanya rero sondoto ego kandi urinze wumva umuntu akubwira ati kiriya kintu yagifatiye umwana nuko ari ciza ari ca kindi bita ngo indoto ego reka tugushimire Gisla merci beaucoup à toi dushimira namwe mwese muri ko murakurikirana kino kiganiro boss tuvyuke nibaza ko mugize ico musigarana d'ailleurs mwama mugifise mise ico musigarana ego naho ku munsi wa mbere aho tuzoba turi kumwe nk'idisanye ne kuva isaha 1 yo mu gatondo gushika isaha 3 ariko iki kiganiro kiracabandanya aho ngira nakire mugenzi wanje President Sengimana ashobore gukora kubashikiriza icerekeye ababosi na Kigega ari societe Kigega yifatikanyije na Paeje Kazoza FM, be your own boss.